live kuri radio RFM twahuye n'aba DJ batandukanye y'Ubujumbura nagerageje gukora ku buryo yuko banshimira avuga ati muri aba DJ bose wavyitwayemo neza ndibuka kuba twarakoranye n'umu DJ wa Satubi DJ NC benshi baramuzi n'umu DJ twakoranye ko kidasanzwe kandi ari we nyine avuze ati bro ndashaka nze dukorane birashika nkaba ubu none urazi kwanza icatumye mpeba kuririmba akurikirana ikintu c'umuziki barashobora nabo gudushigikira natwe dufise impano canke umuririmbyi afise impano ugasanga nawe mugiriye akarusho kanini novuga kumbure mu byo abariko barakora ahandi hatoyi bakampa isaza aho resha bigenda ni kuvuga DJ Solight iyo bishitse akaja kuri show concert nashobora kuja munsi y'iraki n'inusu Hello guys, bakunzi ba Sanistas TV. Muraho mumeze neza. Kuri micro muri kumwe na baddest behind camera ni Dorsel Professional El Maestro. Today ngira mwazi kwibona twabazaniye umutumire reka twanze tumwakire atubwire vyinshi ngane n'inzobere mu muziki. Urameze neza bro? Niko fresh kabisa. Kazina ni? Akazina nko bisanzwe ni DJ Solight. Bivana nuko umuntu aba ntahura nuko abazi canke de la capitale politique canke one of the best DJs from GTG bivana nuko umuntu antahura nuko anyita nuko anzi ayose nayo nayo wanze of course DJ Solight amazina hayo n'abavyeyi nayahega bro amazina yanje nayo n'abavyeyi ni bica mu mpaka Soliva ayo n'amazina yanje DJ Solight yagiye kuzagutera sta DJ Solight en fait navuga ko ryaje bivanye n'ukuntu nakunda ikintu c'umuco cafata kw'iryo zina ryanje Soliva ndarifatanya na Light cabiba Solight caba DJ Solight aho yandi de la capitale n'abantu bagenda bayaguha cyane twatizina yene tusanzwe abantu twi n'amazina nayiherewe n'abafanzi banje Solight urakunda umuziki ndabibaza kandi ngira cyane ndakunda cyane ni no DJ basha agaragaza gushigikira umuziki ndunzi sivyo gama cyane uko biri ego tugomba rero tugende kuri Solight ngihari Solight yatanguye kuvuza umuziki wiwe yabigiyemo gute uduhenye n'ugendo ukuntu wavyindiyemo nyene ubwira uti ndushike kuzina rya Solight tubona kwizina office ubu DJ Solight no mwaka umuntu kuva ngira ngo aciye ubwenge yamye ari umuntu akunda ikintu ca music hajya ugiye guca ubwenge ryari ugere uri kuri resting nagiye kubuca uvuze harona ego nagiye guca ubwenge Jimmy sang novuga aho nagiye kubona nyene afite ndumuntu nyene notahura ikiniki niho novuga ko ariho nabucira ubwenge rero novuga igihe nabonye yuko ndumuntu ushobora gutandukanya ikiniki no natanguye gukunda ikintu ca music ndagikora ko ngena nkora nguma ndaciyumvamwo mbere biranashika ndaba n'umuntu novuga umuririmbyi waretse ko muri imvimana nafise indirimbo ndazifise zingahe rasta ndafise nk'indirimbo zishika nko kuri 2 3 n'amakorabo amwe y'abaririmbyi nagenda akora ariko uko bwagiye buca bugenda bwira twagiye duhinduka buke kidogo rubanza turicishiza nko kwabaye muririmbyi nta scratch ufise nta machine ari kudonja gatoye kugira mu mve kabitsi kidogo turirimbire gatoye reshi tubandanye bro pro masino bwa ngo noshaka kuririmba sinoshaka kubesha abantu bakadukurikirana kubera birashika nkaba ubu none urazi kwanza icatumye mpeba kuririmba turaza ko washika gusa umuziki waririmbye nto wibagira ndibatse no wibagira rero ijwi ryo kuririmba ryaragiye nyene ubu no bwa kataje ryo kuririmba mu bisanzwe no bankifise no bandiko ndabisha abantu ego hama uratangura kunda umuziki uratangura urawukunda cyane urawusohora urawuririmba mu nyuma ivyo kuba DJ rero vyaje gute mu nyuma rero yo kuba ninjiye mu yokaye y'umuziki nkora indirimbo naravuze ati je kwenda ndabona novuga ati si impano yanje camvuga ati reka mpindure ariko imbere yuko kwinja mu DJ namanje ndaheba byose ndaheba ndicara ndaba umuntu nyana asanzwe mu nyuma kuba muziki wo nawe ukunda none yumvira rero yuko nutangura nanje kuza ndacokoza nanje nkuko mbona abandi babigira ariko ndabigenda buke ndacokoza ugitangura gucokoza uravuze ati watangura uracokoza
mu nyuma agiye kumenya gute rero ko ariyo mpano yiwawe ukumva kuririmba cibiheba uvuga ati kanigire kuba umu DJ. Voilà ni ukuvuga hajya kenshi uriko urakora ikintu ugakora ubona uko buca atahinduka bisigura ahantu uharabira neza. Maze guhe muziki je maze kunya mu DJ ncokoza nkuko nabibona kwanda ba DJ kumbure bankurira naragerageza nkabona ntabyo bakora ndiko ndagerageza nkabona kandi menga biko biraza mu nyuma rero nabifata nko kumenga ibintu byo kwiryohera ariko byabe bishika ku nzira mbona yuko byoza biranzanira n'agasosi mu nyuma ndabona nyene ko ariyo mpano yanje nye y'ubu DJ. Mu nyuma nyene umaze kuronka agasosi ubudini nabwo ngira buratangura buraboneka wumva ko ubudini bwace buzaburaza buboneka nyuma izina Solight aho tuboneye riduze rikaduga cyane hariho n'agakoro kigeze gusirikira ngo Solight yavuye Gitega gatoyi ngo yagiye ku mupfumu kurondera umupfumu kugira ngo abe umu DJ niho haciye yavuye amazina de la capitale ayo mazina nyene menshi byo vyagenze gute bro? None ico kibazo kwanza ngarutse inyuma ni sinoba kare wicambo kimbajije ariko uwoba ugize nk'uwa kabiri kwanza mu nsansi n'uwa kabiri sinzi beshi bakimbaza ariko je kubwanje shobora kwimvira umuntu kuvuga ati ngo Solight yaravuye hana je nibaza je kuvuga ngo nagiye ngo ku bantu ngo biki ngo babapfumu je nibaza wabikubwiye ko yakubeshe yakubeshe ndibaza uyu muntu ariko arakora ubibona nawe ubibona ariko gusa cuno bw'abafanzi igihe je mva Igitega barabizi je ko nari mu Giheta nari mu Giheta Norogiye kurondera ko gati. Nagiye gukora akazi kaje kubu DJ busanzwe. Inamu DJ yasanzwe yikora nyene twiyuko nuko no kuyironderera. Ariko kimwe keshi yo mu buzima yo nawe hakubaye ko ari ikintu kikubako mu buzima. We kikakunanira gutahura neza kikakunana gutahura ati ico kintu cambaye ko gute nivyo vy'ibyo usanga wagiye kwiyumvira ati naka ngo kumbure ngo akoresha ngo ibi nibi no nibaza kandi noneho nibaza naho banka karorero uba umuntu akoresha nano buvuga izo dawa karorero nta dawa ndibaza yokora atabikorwa ya ego kubiyumvira uko ariko kimwe no babwira ukuri no babwira sivyo DJ Solight n'umu DJ ariko agwanira novuga ati inyungu y'u Burundi ingwanira nyene music ndundi mbiciye mu nguvu zanje jewe nyene Imana yampaye ya ukivyakira yuko ngo wagiye kurondera imiti nkawe DJ Solight umusambere vyumva uyumvise wiyumva gute ntivyaguciye intege ya kumva uko sinshobora gutangara cause ndazi yuko hariho beshi banyiyumvira ukutariko ni nkuko basi ushobora kuba n'abandi abantu bavuga DJ Solight ibindi bakamuvuga ko byinshi ariko ivyo jewe kubwanje inzi ico niyemeje nico nshaka gushikako shishobora kuvuga ati ngo ndabite ku mwanya wapi je nshira imbere akazi kanje kugira ngo ndabe yuko nogira ejo heza kuva utanguye rero career yawe yo kuba DJ nakaga challenge waba warahuye nako uravuga ati mana yanje kweri aha hantu kweri harabura gato ubihebe aga challenge hoye karakubabaza cyane ko nashoboye kuba nohura nako mu DJ ndibuka igihe tugize ico gihe rero ni wo munsi wa mbere nubwo ati first time kuba inshitse kuri stage ngiye kuvuza kabisa nko kuvugiza umuntu nubwo akari umustar sasa Mstar yo hari Chris Bees hamwe akabaho na Dr. Crowd uwo munsi kabisa ndazi ko abafanzi beshi barumva DJ Solight ariko kuba bamubonye intro ya mbere kuri stage baravuze ati reka turabe umu DJ koko twumva ivyo akora karivyo ewana si brag kabisa uwo munsi naraguye hasi ndagwa hasi kuri stage ego vraiment ndagwa sinobesh naguye hasi abafanzi bose babibona kila muntu sarabibona Shogiye nariyumviye kabisa ko noca mpagarika kubera uko narinzi ndiko ndakonza kubikora nuko narinzi ubushobozi mfise narinzi yuko ahubwo ngiye kwandika amateka ariko candagwa hasi kabisa yana ico giye kwe nayumviye menga kwe bu DJ no buheba kabisa ubu DJ mbarabandanije showbiz yambera kubayeko nikiye kindi kintu uvuga ati kweje kuva naragatangura umwuga aho ngeze ikintu carangiye cyane canke caramejeje iteka vraiment ya ni vyinshi feedback nyinshi cyane no shaka kubwira nkarorero nk'ubuheruka
narahuye n'aba DJ bakomeye. Icambere coco ndibuka umunsi ngenda ngiye mu gisagara ca Bujumbura tugiye gukora ibintu bya mix live kuri radio RFM, twahuye n'aba DJ batandukanye y'Ubujumbura, nagerageje gukora ku buryo yuko banshimira bavuga ati muri aba DJ bose wavyitwayemo neza. Ndibuka kuba twarakoranye n'umu DJ wa Satbi, DJ NC benshi baramuzi. N'umu DJ twakoranye ko kidasanzwe kandi ari we nyine avuze ati bro ndashaka nze dukorane. Umva sinena namubwiye ngo niwe yavuze ati nshaka nze dukorane. Bisigura yuko yaramaze kubona intambwe maze kugerako turakorana igikorwa. Ico biri mu bintu basi byashimishije. Ni vyinshi abage barakurikirana ibintu by'amasho twage turakora n'abari n'abastar hamwe Bujumbura. Ivyo ni ibintu rero byatumye biza birampa inguvu zo kubandanya nkora vyinshi. Mu gihe uri mu DJ w'Igitega kandi uriko urashigikira umuziki ndundi sivyo, hakaba hari undi umu DJ nyene ngo Gitega yavuze yuko ngo Igitega ngo ntabari imvi hari ngo nta muziki ngo Igitega ngo ufavuga iki, nka wewe uvyakira gute? Anje kuna vyakira kuba yaravuze uko Jesu nshobora kubiharira canke ngo ndamupinze, aho kimwe conzi ico umuziki w'Igitega uracarimwo utuntu twishi utunenge twishi bisigura yuko bonyene abarimvye ku bwabo. Ukiraho nyene taravuga aho nyene niho nashaka uwo muziki w'Igitega uravuze. Umuziki w'Igitega kabisa novuga ati musanzwe katawumvuza snobisha, ariko iyo ndose umuziki umeze neza ndashobora kuwuvuza, ariko mu anje nayo novuga kata muziki w'Igitega mvuza. Uti rero nawe mu bisanzwe uri nka babandi ng'Igitega nta muziki uhari? Mu bisanzwe Igitega by'ukuri nta muziki. Nta muziki. DJ ari mu playinga imiziki y'abastar ni utwo tunengere bashaka nitwo dushaka rero tubwire nka uri mu DJ ubabwira utunenge duhari nutu bakosora hahama natwe tuvuze imiziki yabo. Cambere novuga iyo twetwe turavuza tubisaba dukurikirana. Rero mu gihe dukurikirana iyo umuntu akora ankurikirana ni vyiza kuba proud niki ko gwamba ndiko ndakora. Rero sinoshobora kuvuza umuziki ubishe inzi ko nikuhigwa n'umufanzi wanje, bisigura yuko nanje mba nitaye hasi. Rero novuga ati rero utunenge turi ku muziki bakora. Umuziki jewe umeze uwishe sinzowuvuza, uryoshe nzowuvuza. Ego utunenge nka uvuze ati ni muziki ibishe nka wewe wumva kuri wowe ushatse kuvuga gute? Imiziki ibishe ntibaze umuntu umuziki ubishe kati naho bari umutama ariko ararengana ngaha arashobora kumbiza imiziki avuga ati urajye. None mu bisanzwe sinovuga ngo nina nini canke nce kure. Umuziki w'Igitega novuga cambere meze nk'ubaterera icyumviro gatoya. Umuziki w'Igitega novuga ati cyane abaririmbyi bariho baba bafise impano kumbura, ariko novuga ati amazu anyanyura umuziki wabo niyo abiciye umuziki waho. Nibarabe nyambara bakora umuziki barabe bahiga ubumenyi baje hirya nino babakorera ibintu vyiza. Uti impano zirahari, ama studio niyo yica umuziki kuri wewe Solight? Ama studio kabisa ni fake. Mbera mwe gagaye nk'aba DJ birashika mugahura n'uduchallenge two gusaba ubufasha aba boss mukagenda mutubura nkuko hari abaririmbyi bavuze ngo igituma umuziki wabo utakura dukuga ngo barasaba ubufasha ntibabona. Ivyo bibaho gose kandi ni bake babitahura. Gitega biragoye kubumvisha impano yawe, uravyumva biragoye kumvisha impano yawe, ariko nico bituma rero bisaba guma dukwana inguvu nyinshi kugira ngo dushikire ku zindi ntambwe, kubera aha Gitega nivyo umuziki umubosi waho biragoye kugira ngo, kandi naho nyene je ndabitahura hamwe ababosi, kuko ntuhoza guta imitahe ku muntu ubona atahantu ariko aragirika ariko arashika ntibikunda. Hamwe ndabatahura. Ahari naho nye naho n'abaririmbyi bakora ibintu vyiza barayiko batazoronka support. Nubwo batonka support y'Igitega kandi naje nubwo ntonka support y'Igitega Ibujumba ndashobora kuyironka, kumbe no mu bindi bihugu nkaronka support ugasanga ndakoze kandi ndateye imbere. Reka akajambo kamwe ku muririmbyi, ku DJ, ku ba manager w'Igitega no ku ma studio kugira umuziki w'Igitega nawe ugende ku indi ntambwe. Kugira umuziki ugende ku intambwe ico ni ikintu bwakigoye kandi ico ni kibazo kigoye cyane. Nka wewe uri kurabira nka jewe DJ ndashobora kumubwira iki, umuririmbyi amubwira iki, abakora imiziki hababwira, aba manager nabo bakitwara uko.
okay novuga nk'icwa mbere nko kubaririmbyi twige kubona ikintu kiri kure uravyumva apana kubona turi ikintu kiri imbere yacu apana gukora nk'abariko bakora bakorera Gitega dukore ubwo nk'abariko bakora bakorera ku rwego rw'Uburundi turabarimvyi benshi barakora umuziki bamaze kuwukora bakabona nimba afise n'intambwe basi nimba rose n'umuntu muri koti waba mubwiye ati bro urashoboye nawe igikorwa cawe akacabona ari kumenga yabaye star iyo niyo defo ya mbere ku baririmbyi bo ngaye Gitega meme no kuba DJ avyumva nanje nishizemwo turafise ingeso yo kubona yuko umenga tugiye kuvuza ahantu nyama tubugije muri boîte cha tuvuze he nahe mu bubare ngo ndi star ngo bamenye ngo abanabaje wapi naco turashika twige kwiga kubona kure tugire connection ya kure hama naho cono bwa kuba manager kuba boss bakurikirana ikintu c'umuziki barashobora nabo gudushigikira natwe dufise impano canke umurinzi afise impano ugasanga nawe mugiriye akarusho kanini novuga kumbure mu byo abariko barakora nabo akagira inyungu mu gihe nawe asizemo imitaye ku mu DJ canke umuririmbyi yego hajya nka DJ Solight nikihe umuntu amukoreye yoje avuga ati je kwera ubuzima bwawe bwose sinzosubira no kuramutsa no kuvugana nawe ntizosubira kubona mu gihe umuntu ico kinage gukoreye akinkoreye umuntu noca mvuga ati n'ubuzima we turavanye vraiment twosubira no kubonana no kuramukanya uwo muntu nyene akinkoreye ko nje ndamubwira ati turavanye turaheje nzosa no kuramukanya ya ikintu je yonkorera kuca bituma nosu akumuramutsa n'umuntu atifuza iterambere ryanje kandi kutifuza iterambere ryanje biri mu nzira nyinshi uwo ni wo muntu dakikoze ico kintu ndacumvise ntosubira kugira iki kuvugisha hajya Solight nikihe kitigera kibura mu mufuko wawe cyangwa ishakoshi ishakoshi umufuko wanje ishakoshi ntihabura icambere ntashobora kubura imashini yanje y'akazi mu mufuko wanje ntashobora kubura amahera yo kurya oya reka ndagushimire cyane Solight ku mwanya waduhaye namwe katubashimire cyane kubora mwatushikiriye mukatuvugisha mukatuyagisha hari akajambo kamwe uba washaka guterera noba ntakubajije mugabo ugaterere kuri Sunstars TV kuri Sunstars TV akajambo kamwe nubwo gutera icambere nuko abariko baradukurikirana boja kuri channel yawe ya YouTube bagakora subscribe kwanza batarayikora bagakora share comment n'ibindi hama babandanye basupportinga ibikorwa by'abantu bariko barakora kugira ngo bashikane impano z'abandi kuri ndugwego novuga na DJ Solight mwagire kuja kuri channel yiwe bandika DJ Solight nyene ni DJ Solight urandika DJ hama C hama O hama L hama I hama J hash na T akabazo kanyuma citurangiza guys bakunzi ba Sunstars TV hajya Solight nayahe mahera ari musi yayo utomuhagurutsa ati inguvu zenga Solight ivyo nubwo iyo kari banga ryanje oya gusa ashobora kuvuga ati James ijana simpaguruka mugahe juri ijana ntuvuze ngo amajana 3 cankane gusa basi umuntu aje kubaza nka jewe ejo ndashaka kugira nk'urubanza nkavuga ati kweri ako ndi musi ya 90 kweri sinigwa ndamuhamagara timbwa mfise nk'ijana nopfa kumubaza nimbara nongera ko fresh naye uri musi yayo utaza kweri cyo kibazo nuko kigoye n'ikigo urazi impamvu kwa kigoye nkaje uko nkora novuga ati ico novuga ngara nko nkora biravana n'ahantu mbangiye kuvuza niba uri basi umuvuga ati niyo uvuma ugereranya gasobazi ka president neza ati nko ngaha canke ngaha natahura ariko urashaka kuduha karorero nkungo ashaka kuvuga ati taje mu rubanza rwa VIP ahandi hatoyi bakampa isasa ahoresha bigenda ni kuvuga DJ Solight iyo bishitse akaja kuri show concert nashobora kuja munsi y'iraki n'inusu yongeye gukora akazi kanje ego atari sho hano hasanzwe nkabanza bagira urubanza ama birthday aho ni Solight adashobora kuja munsi ya 50,000 guys wumvise ni Solight alikashigira umuziki ndundi vraiment nimbura ama no stop yiwe
agafaranga akorera urakumvise ntuzomutinye ntazimvye ngira munavuganya nagukororera reka turangize tugushimira bro ya namwe thank you safi Sunny side.